duhimbaje iyi sabukuru igira gatatu abarundi bose bahimbawe, kiretse abacuditse na ya shetani atakindi rota atari ukubona abana b'abantu bidodombera Imana kubera umwina w'ivyisi. Ndetse mwaraye mwiboneye burya n'umupfuko mware muvyiboneye uriko uratimbana, nuko gusa tubica umwano kubera iyo shetani nyene iguma idushira mu mutima wo kudashima intambwe Imana ikutugejejeko. Ubonye imirongo yabo twahora twita abanyarucari iri kwitondana inoti z'ibihumbi 10 za 5, niho umenya ko Imana yakoze igikorwa mu Barundi. Bavukanye muri iyi myaka 3 Imana ntiyahengeshanije kunyibira akabanga nico twokora, ndetse ikanyugururira inzira y'ingene dushika kuca umwana w'umuntu atari yiteze. Nta womenya ingene Burundi bwagize igikundiro imbere y'ibindi bihugu. Iyo ukundwa uratekana ukarema, none niduhimbaze iyo Mana yabikoze. Ntidufise ubutunzi bukomeye kurusha abandi canke inkomezi ziruta z'ibindi bihugu, ariko murabona ko ingabo z'u Burundi aho ziserutse zininahazwa. Ivyo vyose kabisigura ko ingabo zacu aho zigiye zijana n'Imana. Uretse n'ivyo, Uburundi buritunze mu bukene bwabwo, nta munyamahanga ndabona buzamwo nta butangarire. Mbere hari n'abamaze kumbaza aho dukura amafeza baravye ingene Uburundi muri rusangi busa. Nanje nti tugaburirwa n'Imana kumwe yagaburira bene Israeli mu bugaragwa. Kubera ivyo vyose ndababwira nti ni mureme, naho tukiri ku rugendo imbere ni heza cyane kuko turi kumwe n'Imana. Ico no basaba gusa no kudasubiza ibirenge inyuma ngo dusubire mu bibi twavuyemwo. Twarabonye abasubije ibirenge inyuma ayo babonye mu karoti yacitse inkingi y'umunyu. Nk'ubu twarabonye ingaruka zo kurunda inoti mu bipfu vy'inkono, ntihagire uzorota asubira kubika mu nzu amahera. Amahera n'itunga rusangi, naho umenga ni gwawe iyo yafise mu mupfuko. Amahera agwira akoreshejwe tuyahanahana mu kuguriranira ivyo twimbuye. Nimumenye ko kizira kuronka amahera ataco washoye ahandi ho wivye.